Mwijoro ryo kwa 19 Rusama mwaka 2026 umugwi wa Arsenal wari kurakora amateka mu Bwongereza watwaye English Premier League inyuma y'imyaka 22 utaruka gukora kuri ico gikombe. None inkuru zirasanzwe za Arsenal nizihe amateka yayo naya uno mugwi wabayeho gute wagiye watera imbere gute amateka warayukoze kuri no gerekerezo ni ayahe ni izihe inkuru zitasanzwe n'ibintu vya insolite canke novuga ibintu bitangaje canke bitwengeje byasize abantu batangaye byabaye kuri no mugwi wa Arsenal mu myaka imaze ibayeho. Bega inkuru ya Arsenal yigisha iki ku muntu mu buzima busanzwe bwa buri munsi tuvuye mu vy'umupira w'amaguru wewe uyumvirije ushobora kuhigira iki gishobora kugufasha mu buzima bwawe ugatera imbere. Ndabaramukije nitwa Wilfried Rambona antazira wifi hema ku wifi sport cyangwa wifi sport cyangwa WFI sport ivana kushaka kivuga ikora kuri Facebook na YouTube kaze mwidonido nkuru jyano mateka ya Arsenal yarayikoze ayima yakoze muri kahise ndetse n'ibintu bitandukanye wewe nk'umuntu asanzwe akora mu buzima busanzwe ushobora kwigira kuri no mugwi mu mateka yawo no mitembere yawo. Arsenal rero hije gukora amateka akomeye mu Bwongereza yatwaye English Premier League inyuma y'imyaka 22. Arsenal yegukanye igikombe ca Premier League cy'umwaka wa 2025 shya 2026 inyuma y'imyaka 22 yari iheze idashobora kugitwara. Iyo ntsinzi yemejwe kuri uyu wa 19 Rusama 2026 inyuma y'aho Manchester City inganirije na Bournemouth igitsindo kimwe kindi igasigara inyuma ya Arsenal ku manota 4 kandi hasigaye urukino rumwe gusa kugira ngo ihiganwa rirangire. Ico gikombe kiba cya 14 c'inkino z'icicaro ca mbere mu gihugu cy'Ubwongereza Premier League Arsenal ishobore gutwara ikaba iciye ikurikira Manchester United na Liverpool zo zimaze kuba zicikana ibikombe 20 migwi yatwaye ibikombe byinshi by'iki gikombe cyangwa by'irigano rya English Premier League. Ibinyamakuru nka Bolavip na Reuters bavuga ko ari bwo bwa mbere Arsenal itwaye Premier League kuva mu mwaka wa 2004 mu gihe c'umugwi wahara witwa The Invincibles. Arsenal yakoze amateka kuko yahagaritse urugendo rwazo kuba rurerure aho yari maze imyaka 22 yose atagikombe ca Premier League shobore kuba ikorako ikintu cari kimaze kuba nk'indoto mbi ku bafana bayo. Iyo ntsinzi kandi ije inyuma y'imyaka 3 ikurikirana uwo mugwi urangiza uri mu kibanza ca kabiri cy'iryo higanwa. Ikinyamakuru Talk Sport kivuga ko uku gutsinda kwa Arsenal kwerekanye ukwihangana n'akazi gakomeye k'umumenyereza Michael Arteta yubakiye umugwi kubwugarizi bukomeye no kubakinyi bakiri bato. Mu mateka yayo yose Arsenal imaze gutwara ibikombe birenga 50 bitandukanye harimo ibikombe 14 vya Championnat y'Ubwongereza English Premier League harimo FA Cup zigera kuri 14 hamwe n'ibindi bikombe bitandukanye. Ubu rero Arsenal isubije icubahiro cayo mu Bwongereza no ku mugabane wa Buraya mu gihe bamwe mu bahinga bavuga ko ishobora no guhatanira gutwara UEFA Champions League kandi bigashoboka mu no mwaka na cyane kugiye guhurira muri final ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu no mugwi wa Paris Saint-Germain muri no final yo mu gikombe ca Champions League cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane wa Buraya. Ikinyamakuru Reuters kivuga ko ubu urukino rwa nyuma rwa championnat ruzo ba ari nk'umunsi mukuru ku bafana ba Arsenal kuko bazoba bagiye kuryoherwa irigira kabiri basanzwe bafite umunezero bakuye muri English Premier League. Inkuru idasanzwe y'amateka Arsenal kuva ku bakozi b'uruganda gushika kuba igihangange kw'isi. Arsenal yavukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 886 i Woolwich mu gisagara ca Londres mu Bwongereza. Uwo mugwi washinzwe n'abakozi bakora mu ruganda rw'ibigwanisho rwitwa Royal Arsenal. Mu ntango uwo mugwi wahora witwa Dial Square imbere yuko uhinduka Royal Arsenal hanyuma uhinduka Woolwich Arsenal nkuko tubikesha ikinyamakuru Britannica. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1913 Arsenal yarimutse iva i Woolwich ija i Highbury mu buraruko bw'igisagara ca Londres.
aho niho hatanguye uguhangana gukomeye hagati y'ino ekipe Arsenal na ekipe ya Tottenham Hotspur, haba uguhigano kwaje maze kwitwa North London Derby. Ni kuvuga derby yo mu buraruko bw'igisagara ca Londres, ikaba ari imwe mu rukino rukomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu, umumenyereza Herbert Chapman niwe yahinduye amateka y'uwo mugwi. Yazananye uburyo bushasha bwo gukina, ashira imbere imyambaro ifise amaboko yera kandi yubaka umugwi watwaye ibikombe vyinshi vya shampiyona. Arsenal yatwaye ibikombe bitanu vya shampiyona muri iyo myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu. Ni kuvuga mu kingo c'imyaka 10 yatwaye ibikombe bitanu vya Premier League. Ico gihe birumvikana ko imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu ari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu gushika ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu n'icenda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na rimwe, Arsenal yatwaye ubwa mbere mu mateka yayo double, no kuvuga igikombe ca shampiyona hamwe n'ica FA Cup mu mwaka umwe. Iyo ntsinzi cerekana ko uwo mugwi ushobora kuganza umupira w'Ubwongereza. Ariko Arsenal yarabaye mu gihe c'intibagirwa mu kiringo cy'umumenyereza w'umufaransa Arsene Wenger agishika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu. Uwo mumenyereza yahinduye byinshi muri Arsenal, harimo uburyo bwo gukina, n'immenyerezo, gufungura kw'abakinyi n'ivyiyumviro mu mugwi. Yafashije Arsenal gutwara ibikombe vyinshi, harimo Premier League 3 na FA Cup zigera ku ndwi. Mu mwaka wa 2003-2004 niho Arsenal yakoze amateka atazokwibagirwa mu mupira w'amaguru mu Bwongereza. Uwo mugwi warangije shampiyona yose atarukino na rumwe utsinzwe. Nico gituma uwo mugwi wahavuye witwa The Invincibles, no kuvuga abadatsindwa. Urubuga rwa Premier League ruvuga ko atawundi mugwi urashobora gusubiramwo ayo mateka gushikura. Muri ico gihe Arsenal yari ifise ibihangange nka Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp na Robert Pires. Abo bakinyi nibo bubatse imwe mu migwi ikomeye cyane yabayeho muri Premier League. Mu mwaka wa 2006 Arsenal yarimutse iva kuri Stade Highbury yimukira kuri Emirates Stadium, stade nini kandi igezweho yubatswe kugira ngo uwo mugwi ushobore guhangana n'imigwi y'ibihanganga i Buraya. Ariko iyo stade nshasha yaciye ituma umugwi ugira ibibazo by'amafaranga, bituma umara imyaka myinshi twara ibikombe bike. Hagati y'umwaka wa 2005 n'umwaka wa 2020 Arsenal yaraciye mu bihe bigoye. Yatakaje abakinyi benshi bakomeye kandi ikama inegurwa ko itagifise ubushobozi bwo guhatanira ibikombe bikomeye. Naho byari uko, uwo mugwi warugumye uri umwe mu migwi yubahwa cyane mu gihugu cy'Ubwongereza no ku mugabane wa Buraya. Mu nyuma Mikel Arteta yaraje gutanguza umugambi mushasha wo gusubiza Arsenal ku rwego rwo hejuru. Yubakiye ku bakinyi bakiri bato nka Bukayo Saka, Martin Odegaard, William Saliba n'abandi. Uyu munsi rero Arsenal yongeye kwandika amateka mashasha mu gutwara Premier League ya 2026, ibintu abafana bayo bari bamaze imyaka myinshi barindiranye igishika kinini. Hari inkuru zidasanzwe cyangwa zitwengeje two kwita insolite zasize abantu batangaye zabaye ku mugwi wa Arsenal. Izo nkuru ni zihe? Hari igihe umugwi wa Arsenal warugizwe n'abakozi b'uruganda rw'ibigwanisho. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatandatu, aho abakozi bakora mu ruganda rwitwa Royal Arsenal i Londres bashinze uwo mugwi kugira ngo bakinane mu mpera z'akazi. Ntibari bazi ko uwo mugwi uzohinduka umwe mu migwi y'ibihanganga by'umupira w'amaguru kw'isi. Ikindi gitangaje nuko Arsenal yimukiye mu buraruko bw'i Londres mu gihumbi kimwe amajana icenda na cumi na gatatu. Ibintu byagarakaje cyane abafana b'umugwi wa Tottenham Hotspur kuko bari bumvise ko Arsenal ije kubambura akarere. Niho havuye urwanko rukomeye cyane, hacava n'urukino rwataziriwe ngo North London Derby, kuvuga derby yo mu buraruko bw'igisagara ca Londres. Gushika n'ubu rugihari, akaba ari rumwe mu nkino zikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku mugabane wa Buraya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na cumi n'icenda habaye ikintu cy'akamaramaza. Arsenal yaduze mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Bwongereza kandi yari yarangije mu kibanza ca gatanu mu cicaro ca kabiri. Abantu benshi bavuze ko hari habayemwo politike no kutumvikana mu matora yahisemo imigwi yoduga. Abafana ba Tottenham Hotspur bavuga gushika ubu ko bibwe ico kibanza. Umumenyereza Herbert
Chapman yarahinduye ibintu byinshi muri Arsenal ku buryo bamwe bamwita umuntu yahinduye football y'iki gihe. Niwe yazanye amanimero ku mipira y'abakinyi, y'amanimero yambara mu mugongo, intambara ifise amaboko yera ndetse no gukoresha uburyo bwa tactique bwitwa WM. Ivyo byose byari bishasha cyane muri iyo myaka. Harabaye n'igihe Arsenal yahatse gusenyuka kubera inzoga. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri, bamwe mu bakinyi bayo bari bazwi cyane mu kunywa no kwinezereza kurusha gukora imyimenyerezo. Ubuyobozi bwaciye bufata ingingo zikomeye zo guhindura indero y'umugwi. Mu mwaka wa 2003-2004 Arsenal yakoze ibintu bitarasubirwamo n'uwundi mugwi mu Bwongereza. Umugwi warangije championnat yose ya Premier League atarukino na rumwe utsinzwe. Abantu benshi bari babyanse ko bishoboka. Thierry Henry, Patrick Vieira na Dennis Bergkamp babaye ibihangange by'ico gihe. Kubera amateka, Premier League yahaye Arsenal igikombe c'inzahabu kidasanzwe. Nta mugwi n'umwe wo mu gihugu cy'Ubwongereza uraronka ico gikombe gushika uno munsi. Mu mwaka wa 2006 Arsenal yarashitse ku rukino rwa nyuma rwa UEFA Champions League ku nshuro ya mbere mu mateka yayo. Ariko ibintu byaciye bihinduka bibi cyane kuko umunyezamu Jens Lehmann yaronse ikarata itukura hakiri kare. Naho Arsenal yari bura umukinyi umwe mu kibuga, yaragerageje cyane ariko itsindwa na FC Barcelona itsindo 2-1, maze Barcelona itwara igikombe cha Champions League. Stade ya Highbury Arsenal yakinirako imyaka myinshi yari ifise ikintu kidasanzwe. Abafana bari hafi cyane y'ikibuga ku buryo abakinyi bumva neza urwamo rwabo. Bamwe bavuga ko ari imwe muri stade zari zifise ambiance canke kwishima gukomeye cyane mu mateka ya football y'Ubwongereza. Hari n'ikindi kintu cababaje abafana benshi. Imyaka hafi 9 yose yaraheze Arsenal idatwara igikombe na kimwe, hari hagati y'umwaka wa 2005 n'umwaka wa 2014. Abafana bayo baci batangura gutwenga bavuga bati top 4 trophy nico gikombe cyacu. Bari bashatse kuvuga yuko kuja muri big 4 cyangwa kuja mu ine ya mbere ya muri championnat ni cyo gutwara igikombe kwacu. Ariko naho byari byifashe gutyo, Arsenal yagumye ifise abafana benshi cyane ku isi yose. Nk'akaroro muri Afrika, Arsenal yamye ifise abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Nigeria. Uwo mugwi ni umwe mu mugwi ifise abakunzi benshi cyane muri ako karere. Ariko ushobora kwibaza nkuko twatanga tubivuga, inkuru ya Arsenal yigisha iki umuntu wese mu buzima bwiwe bwa buri munsi turetse ivy'umupira w'amaguru. Hari abantu benshi babona Arsenal nk'umugwi w'umupira w'amaguru gusa. Ariko iyo wihweje neza amateka yawo usanga ari ishure rikomeye ry'ubuzima. Inkuru yawo irigisha ukuntu umuntu ashobora kuva hasi cyane agacika umuntu akomeye ku isi kubera ukwizera, ukwihangana no kutadohoka canke kudacika intege. Arsenal ntiyavutse ari umugwi ukomeye. Yatangujwe n'abakozi b'uruganda basanzwe, abantu batari bafise ubutunzi canke amazina akomeye. Ivyo birigisha ko umuntu adakeneye kuvuka mu muryango ukomeye kugira ngo ashike kure. Ico ukeneye no gutanguza n'ivyo ufise. Mu buzima hari igihe ibintu bitagenda uko ushaka. Arsenal yamaze imyaka 22 yose idatwara Premier League. Abafana barayitwenga. Abandi bavuga ko igihe cyayo cyarangiye. Ariko ntiyacitse intege. Yagumye yubaka buke gushika yisubije igikombe. Ivyo birigisha ko gutsindwa atari iherezo ry'ibintu. Hari igihe umuntu ashobora kumara imyaka myinshi ariko ararondera intsinzi yiwe kandi akayishikako. Hari n'igihe Arsenal yatakaje abakinyi bayo bakomeye nka Thierry Henry, Patrick Vieira canke Cesc Fabregas n'abandi. Abantu benshi baca bavuga ko umugwi ugiye gusenyuka, ariko warabandanije. Ivyo birigisha ko no mu buzima abantu bashobora kuguta canke ibintu ukunda bikagenda, ariko ubuzima buguma bubandanya. Igihe Arsenal yubaka stade Emirates yarinjiye mu madeni akomeye. Byatumye imari imyaka myinshi itagura abakinyi bahambaye. Abafana baciye barakara. Ariko uwo mugwi wari ufise umugambi w'igihe kirekire. Ubu iyo stade ni imwe mu stade zikomeye ku isi. Ivyo birigisha ko hari ibintu umuntu yigomwa canke ashima guheba canke yifungamwo
uyu munsi kugira ngo ejo hazobe heza. Niwagira ico wigomwa canke wifunga rero ejo hashobora kubera heza cane. Ikindi gikomeye Arsenal yigisha ni kwizera ugwaruka. Umumenyereza Ariko yahaye amahirwe abakinyi bakiri bato nka Bukayo Saka igihe abandi babakekeranyako. Ubu nibo bariko bayifasha gutsinda. Mu buzima naho nuko hari abantu ushobora gusuzugura uyu munsi ariko ejo bakazokurusha kure niyo. Hari igihe abantu batwenga umuntu ariko aragerageza kubaka ikintu ciwe. Abafana ba Arsenal bamaze imyaka myinshi bumva amajambo yo kubatwenga, ariko no munsi nibo bari kunezerwa. Ivyo birigisha ko udakwiye kubaho ugira ubwoba bw'ivyo abantu bavuga. Inkuru ya Arsenal yatwibutsa ko intsinzi nziza atari yihuta. Hari intsinzi iza inyuma y'amarira, kwihangana, gutsindwa no gusubira guhaguruka. Kandi iyo ntsinzi niyo ihava iramba cyane. Mu gusozera, Arsenal irigisha ko gutangura atari kibazo, gutsindwa atari ryo herezo, ukwihangana kuratsinda, kugira indoto nini birashoboka. Kandi umuntu akwiye gutakaza icizigiro ca kazoza kiwe ko kazoba keza. Nico gituma inkuru ya Arsenal atari inkuru y'umupira gusa, ahubwo ni inkuru y'ubuzima bwa buri munsi bwa buri muntu ariko aragwana kugira ngo ejo hiwe hazobe heza. Nigiki ushobora kuvuga muri no nkuru ya Arsenal? Hari ico wumva ukeneye kumenya ku zindi nkuru zindi migwi canke z'ibandi bakinyi bakomakomeye? Nico ushobora kubigirako? Byandike muri commentaire ubundi tuza twavugireko kugira amateka yabo n'ivyiko ushobora kubakurako. Batuma nanje wiri free dramona wifi yama ko ni wifi sport cyangwa wifi sport cyangwa WF sport ivana uko ushaka kivuga ikorera kuri Facebook na YouTube. Ukomeze kuronirwa mu mirimo yanyu. Bye bye, hasta la vista, ciao.